Iyi ni radiyo BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere kibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Noheri nziza kuri wowe wese uteze amatwi BBC Gahuza miryango kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 z'ukwa 12. Aho uri hose ku isi ikaze ku biganiro bidasanzwe tubagezaho kuri uyu mugoroba kuri radio, kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Mu biganiro bidasanzwe kuri uyu wa gatatu mu kanya turabagezaho uburyo Noheri iri kwizihizwa mu Burundi, ariko mbanze mbagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa kwisi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarahiye ko icyo yise ibitero bya kinyamaswa byo mu kirere byagabwe n'Uburusiya bidaca umugongo Ukraine cyangwa ngo biburizemo Noheri. Ibisasu bya misile birenga 170 na drone byarashwe ku bikorwa remezo bitanga ingufu bya Ukraine byica umuntu umwe. Abategetsi muri Kazakhstan baravuga ko abantu barenga 30 barokotse impanuka y'indege yo muri Azerbaijan, ariko hari ubwoba ko abandi babarirwa muri 40 bapfuye. Abagenzi bagera kuri 70 n'abakozi bo mu ndege bari muri uru rugendo. Abategetsi bakaba batangiye iperereza kuri iyi mpanuka yabereye hanze y'umujyi wa Aktau. Papa Francis yakoresheje ubutumwa ngarukamwaka bwa Noheri asaba ko haba amahoro muri Ukraine no kurangiza amagi yashegeshe abantu i Gaza. Yanasabye ifungurwa ry'abanyayisiraheli bafashwe bugwate. Inkuru ya Sarah Rainsford muragizwaho na Premier ku magenge. Ari ku ibaraza ya Bazilika ya Petero mu Urwanda yasabye ko urwamo rw'ibigwanisho runuma muri Ukraine. Urwamo rw'ibigwanisho rwohagarara mu buseruko bwo hagati. Ndiho ndatamarira ubwato baryamitsemwo akana Yezu Betelehemu, cyane yumvira abakristo bo muri Palestine na Israel, cyane abo muri Gaza, aho bari mu kaga karenze urugero. Ese hoba ihagarikwa ry'intambara? Ese abafashwe bunyago borekurwa? Imfashanyo nayo gashikira abarembejwe n'inzara n'intambara. Yarateye impari muri kahise mu gusa nk'ubusaba Ukraine kwemera ko yatsinzwe. Uyu munsi yasabye kubahuka nk'uko yabivuze mu kugurura umuryango w'ibiganiro kugira haboneke amahoro abereye kandi arama. Mu buseruko bwo hagati, Papa yavuze ingene abantu bari mu kaga karenze muri Gaza. Yasabye ko intambara ihagarara naho nyene nuko abanyayisiraheli bafashwe bunyago barekurwa. Papa yaciye aje imbere y'abakatolika kwisi mu gisabisho mu gutangura umwaka udasanzwe wa yubile ya Ekleziya, aho ubutumwa nyamukuru ari ubw'umwizero. Israel na Hamas bitanye ba mwana kubera kunanirwa kurangiza intambara muri Gaza. Hamas yavuze ko Israel iri gushyiraho andi mabwiriza mashya mu gihe Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yashinje uyu mutwe wo muri Palestine kwisubiraho ku byamaze kumvikanwaho. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga iyobowe n'ubutegetsi bw'abatalibani muri Afghanistan yahamagaje uhagarariye Pakistan mu kwinubira ibitero byo mu kirere byishe abantu 46. Inzego z'umutekano za Pakistan ziravuga ko ibi bitero byibasiye icyo zise indiri z'abaterabwoba. Gari ya moshi mu Bufaransa zakomwe mu nkokora cyane nyuma y'uko umushoferi yishe ari mu kazi. Biratekerezwa ko yasimbutse akava muri gari ya moshi yari iri kugenda igahita yihagarika kubera ikoranabuhanga rituma gari ya moshi zihagarara igitaraganya igihe nk'iki ngiki kimanuka cyangwa se habaye ibintu bidasanzwe. Iyi ni BBC Gahuza miryango mu biganiro bidasanzwe byo kuri Noheri. Imbere y'ikiganiro nabararikiye rero kireba Noheri mu Burundi, tubanze tugaruka mu Bwongereza mu mikino kuko ejo shampiyona y'Ubwongereza izakomeza ku munsi wa 18. Ive cyane.
umukino uzabimburira iyindi mu masaha yo kumanywa. Manchester City izakira Everton. Kipe ya Manchester City yatsinzwe imikino 9 mu mikino 12 ishize mu marushanwa yose, harimo imikino 6 mu mikino 17 kuva shampiyona yatangira. Mu mikino 15 ishize yabahuje, City yatsinzemo imikino 13 banganya 2. Ikindi kandi nuko Everton itaratsinda City ku kibuga cya Etihad kuva yayitsinda 2-1 hashize imyaka 14. Ku mikino nk'iyi kuri Boxing Day, Manchester City yakunze guha noheri abakunzi bayo kuko imikino yose 7 imaze gukinira Etihad yayitsinze. Indi kipe imerewe nabi ni Manchester United, yo izabiri hanze kwa Wolverhampton. Manchester United imaze gutsindwa imikino 3 mu mikino 4 ya shampiyona iheruka. Gusa United imaze gutsinda imikino 5 yikurikiranyije kwa Wolverhampton. Ikindi kandi wamenya nuko Manchester United ariyo ifite agahigo ko gutsinda imikino 54 ya Boxing Day. Mu mikino iteganyijwe ejo kandi harimo derby y'umujyi wa London, Chelsea yakira Fulham. Fulham ntiratsinda Chelsea Stamford Bridge kuva yayitsinda 2-0 ikiri mu cyiciro cya kabiri hari mu mwaka w'1979. Chelsea igiye gukinira bwa mbere mu rugo kuri Boxing Day kuva yahakubitirwa 2-0 na Southampton muri 2019. Indi mikino yo ku munsi w'ejo, Newcastle United izahura na Aston Villa, Nottingham Forest yakira Tottenham, Bournemouth imanuka mu kibuga na Crystal Palace, Southampton ikina na West Ham. Ni mu gihe Liverpool ya mbere izakira ikipe ya Leicester City. Liverpool isimbutse noheri ari ya mbere ku nshuro ya 21, kakaba ari agahigo mu Bwongereza. Mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye none se ko mu nkomangiye ni amahoro sori, ahubwo ye ko wasinziriye kare ni amahoro. nirambitse gato nzi ngo ndabyuka nteke sinzi uko agatotsi kantwaye. Aha, uraho rero nuko urararamye ntuzi amakuru ari Nyarurembo. Amakuru arebana n'iki? ni 12:45 kuri BBC. Uyu rero ni wa mwanya w'ikiganiro kidasanzwe kuri Noheli mu Burundi, cyateguwe kandi mugezweho na Judas Yihunde Mpundu. Ubu turi ku Noheli, umunsi mukuru wa Noheli turonka rimwe gusa mu mwaka. Nico gituma dutegerezwa kuririmba neza. Turirimbe, turirimbe, on y va. Turirimbe. Aha n'igihe hari hasigaye amasaha make gusa ngo abaririmbyi ba Chorale Saint Vincent de Paul yo kuri Paroisse Mukiza Mweranda ya Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura baje mu misa ya Noeli. Bariko baraheraheza imyiteguro ibashira utuntu twose ku murongo. Mu gihe umwanya wasa n'uburi kurabajana ntibakoma n'urugohe. Ku bwabo ni urubanza ruhambaye kandi rw'imboneka rimwe. Abaririmbyi ba Chorale Saint Vincent de Paul batahura Noeli nka kimwe mu biringo nyamukuru bifise insiguro ikomeye mu kwemera ko bakirisu. Anise Ndayishimiye ni cegera cyo uyirongoye. Abakristo dutahura Noeli ivuka ry'umukiza wacu Yesu Kristo,
yaje yigira umuntu kugira ngo abane natwe kandi kugira ngo aducungure n'akanyamuneza nk'umuntu w'umukristo guhimbaza Noel kuko biraduha akanyamuneza ko kubona yuko Imana yigize umuntu igashima gusangira umuntu natwe tukabana kugira ngo dushobore kubaho twizera kandi twemera yuko n'Imana yigira umuntu ikabana natwe. Korale yacu irafasha gusenga abakristo ubuhara ifise n'ubwo gufasha mu ndirimbo z'amasabamana igafasha abakristo bakanezerwa tukabafasha na twebwe nyine tukifasha mu gusenga neza kuko umweranda Augustin yavuze yuko uririmbye neza ubusenze kabiri twe turafasha abakristo na twebwe tukifasha nyine kuko nkako korale uyijamwo uri umukristo wakomejwe ukwije ibisabwa byo kuba umukristo akuze na twebwe rero biradufasha kuba mu Kristo bwacu kandi tugasha dufasha n'abandi gusenga neza. Mu mihingo itandukanye y'u Burundi ijambo Noel muri iki gihe riguma ku minwa y'abatari bake. Nta kindi kivugwa narijya ari umunsi mukuru usa n'ubufatanye n'ihimbazwa ry'umwaka mushasha. Nashitse ku mugwa mukuru wa komine Gihanga ku birometero 23 mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Abanyagihugu nabo nyene banyiganiye ingene bategera uwo munsi mukuru. Noheli ni igihe twibukira ko Yesu aho yavukiye n'icibutso twame twibukanye twigenze nk'abana b'Imana nyene twirinde kwiyanduza twanka icaha n'igisa naco n'igitutu cacu. Ni nkuko twavuga reka twibuke naka umunsi baravukiye kanaka ana tumenye tugira ama anniversaire ku bantu dufate ya Noel rero ni anniversaire iba yo kwibuka igihe ca Yesu igihe yavukiye irasubira kutwibutsa ingene umuntu wese ashobora gushitsa Yesu mu mutima wiwe agasubira akavukira muri wewe kuko birashika ugasanga hari umuntu yaramutaye Yesu umuntu ashobora kumuta mu ngeso mbi Yesu umuntu ashobora kumuta mu bintu bitagira akamaro rero arashobora kukuvukira muri wewe kandi agasubira kuvuka muri wewe hanyuma ugasubira kuronka ubugingo kuko ijambo ry'Imana rivuga ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo atana umuntu n'umwe ashobora gushika kuri data atamujanye. Nka cyane nka twebwe abantu basenga Imana turibuka nyene tukibuka ivyo bihegehe Yesu yavuka tukavyibuka hama natwe gaca bidusaba yuko muri twebwe twomuha ikibanza mu mitima yacu naho atavutse uwo munsi ko yavutse kera. Mu guhimbaza Noel bamwe mu banyagihugu bahitamwo kuja mu bikorane vy'amasengesho abandi baja mu bunywero canke mu bibanza vyo kwiryohera no gusamiramwo akayaga bigezweho kugira bihereze urukanywa bafungurana mu shikaki. Hari n'abajana abana babo mu bibanza bashobora kubona uwo bita sabwanwa canke Père Noel kugira bagabire. Yamara uburyo bahimbazamwo si ubwo gusa. Muhira nyene tuba twateguye utuntu twa Noel turafungura neza nka Igihanga iwacu ko turimo umuceri ariko tubona kandi nka bushasha umuceri barawukunda kuwuteka inyama spaghetti ifiriti z'ikiraya naho bizimvye ubu ariko baragerageza ubushaza butoto baraburya n'ibiharage nyene bitoto dusarade usanga ari utuntu tumeze neza. Muhira musanzwe ofisi akajumpa arakashobora ko kajya mu uwo mwanya hatwebwe nk'inimbo iwacu muri komine Gihanga twari mu muceri kandi umuceri niwo ugwira hanyuma turashobora twigunganya ukaronka ikiro cy'umuceri hanyuma ugateka abana bagafungura mugabo bisanzwe wahora urya nk'ikiro nk'uwo munsi urashobora kurenza ko nk'inusu. Iyo Noel tuyishitseko kubera tuba Imana ibutugiriye ubuntu tugashika ku iyo tariki tuba dusa n'abagira barangiza umwaka kuri aho gahuza tukarose turakambara turose ibyo dufungura byiza tukabifungura kuko urabona umuntu amaze umwaka wose hajya baramvye turabanza tukagenda tugasenga tugashimira Imana yadushikanya aho kuri uwo munsi hanyuma rero turose ibyo bintu byo guteka byiza nimba umuntu yahora arya umuceri n'ibiharage uwo munsi aciyongera ko nk'udusupagete gashira ko dufiriti gashira ko akanyama rumva nyene bikamenyekana ko ari umunsi mukuru na cyane abana kuri uwo munsi wa Noel kenshi bavuga ko ari uw'abana umwana rero utamugiriye uwo munsi mukuru kenshi ntabona ko Noel yabaye acavuga ngo wacu yasivye turateka n'ukuri ko sinjya ubufungura we wenyene n'ukuri no mwishengera barigisha ati genda murondera ibifungurwa mushyamwe musangire n'abandi n'uburengano muhamagare baga n'utahora ugaburira mu yindi minsi
mu yindi minsi aciye kwibarabura mama ati ngo dufungure dusangire agafanta twarose ku bantu bari umunsi wo kwisangiza wowe wenyine si nyine kino nyine ubona by'ubu bigenda biranga. nubwo ari umunsi uhambaye abanyagihugu twaganiriye mu kiyaya ca Gihanga no mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ubu mwaka utandukanye rwose n'imyaka iheze ngo kubera ibintu bizimvye cane. Bamwe mbere bambwiye ko ivyo guhimbaza Noel canke umwaka mushasha basa n'ababivuyemwo. Ahubwe ivy'iminsi mikuru ntitubigira kuko ubu bukene ubu hari ikiro cy'umushegese kuri bitanu. Kari kwaraduhimbaza neza kuko bwati akanyama karazimbutse agashiri karazimbutse mugabo uyu usanga abantu bakabarira agasombe benshi kwera ubukene. Nkaje no cyambwa ati Noel ni nk'umunsi mukuru nyene usanzwe kuko none atanya mu buriye. Oya ubukene ni bwishi kwera. Urinze ubona nuko hatabirato nambaye ntubona ko haba habavye. Inyonga ikinga mwibarabara n'umutagisive akanyama basha kanyama karazimbye gose ntushobora kukaronka kwisoko no kuri ibiciro by'inyama ahubwo sivyo kuvuga byararenze urugero ko ku buryo ubukiro kigeze ku 32 urumva uri umukene ushaka kukironka nk'imyaka iheze ubu naho bibaye ivya mbere kwere n'akamara amazi kuko mu myaka iheze ikiro c'inyama ntabwo cahora kigera kwayo mahera ngano ko nukuvugana ubwa mbere twibonye kandi bibaye uno mwaka nyene niho kiduze musanzwe guhimbaza uwo mwaka ntibizokora kuko turi mu bukene sineza kweri kuko abo bantu benshi barakenye gose. Nk'ubu spaghetti kare twazigura 3 canke 25 buzigeze kuri wimire urumva nyimba wagurisha shizi 3 cugabanya ukagura zibiri inyama zirazimvye urumva zahora 18 25 ubu mu misi hera hori 25 ubu ni 30. Mu misi heze twarafungura umuceri gafungura akaboga hagihari mugabo nk'ubu tugiye kuraba izoze ubu inyama zarazimvye ntiziboneka naho ziboneka zizimvye umuceri warazimvye urashobora nk'ubitasha usanga uri kurayikorera 305 rumva ikiro naco kiri ku 5,000 nturi bufate ngo ukore itashi imwe ku munsi 305 cinkwe bine ngo uza kugura ikiro c'umuceri shuraba ukagura imbogaboga gaca ugenda ukagura ifu y'imyumbati nizimbutse ubu unya y'5,000 ko ubw'ibigori bwo bugwa 305 kugira ngo urabe ukuntu umuryango urarufungura nka jewe mu byo narayimenyereye umuceri nko mu mwaka waheze twawugura 1,600 1,700 1,800 kugira kuri 2 umuceri mwiza ariko no mwaka nohera urabona igiye gushika ugeze ku 5,000 nkaho mperereye tugura 5,000 mwiza 4,800 ibiharage navyo vyiza nyene ukeneye kurya ibiharage vyiza ubigura 5,000 nyene 6 5,5 miseze ya musteri ari ku 2,000 kiyeri gasanga kiri ku 5 biguma biraduga no musi ya musteri ku giciro ca leta ni 3,500 hariho naba usanga ari bariko baradanaza renga urumva ntibizoroha kandi no kuboneka ntiziboneka neza kugira ngo bazozinywa tangora. Mu gihe c'imisi mikuru nk'iyi
abagore n'abakobwa ni bamwe mu bakunda kugura agahuzu gashasha, uturato canke kwigira beza, haba mu mishatsi canke ku nzara. Ariko nabo nyene bemeza ko iki gisata casinzikajwe n'iduga ry'ibiciro. Ubu vyaraduze gose. Ubu nk'umuntu nk'impuzu harasonesha ku 30 usanga ari ku 60, ku 100, umuntu yarose amafaranga mu bisanzwe arabikora. Mugabo bose cyane nko mu bihe biheze ko urabona ko ubuzima bwazimvye n'ibintu byose byazimvye. Ahubwiye nimba ibirato vyo harabigurwa 30, ubu ni 60, 70, 80. Imvutano mbere ubu zigeze ku 300, 305, 400 bivana n'ukuntu zigenda zisumbasumba nibeyi. N'udusakoshi nuko nyene. Nimba wahora uyigura 200 ubu uyigura 50, bivana n'ingene imeze. Ariko ibintu byose nta kintu na kimwe cyoroshe. Dufate nk'utuvuta two kwisiga. N'amavuta yaraduze. Urumva wahora wisiga amavuta y'ibihumbi 5 bageze ku 10. Nimba wahora wisiga ya 10 bageze ku 20. Ubu unye inka igihanga nk'impuzu yahora kuri 80, ubu unye igeze ku noti $150. Urumva ko iyo mpuzu zimvye, impuzu ya nyuma twaha agaciro gakeye bitwa ngo ni gashwasho. Twahora tuyigura 25, none ubigeze kuri 40. Urumva ko ayo mahera ari menshi. Gushonesha nyene biba bizimvye. Modeli hariyo nk'iyo onye iyo mpuzu ugura 150, usanga uyishonesheje kubera modeli yayo 150 nyene. Ariko nk'iyo agashosha kubera bari modeli isanzwe ushobora kuyishonesha kuri 20 canke 15. Washa araka modeli keza. Ibirato navyo nyene birazimvye, akaru dusandari twiza twagura kuri 10 ubu ni 20. Dusakoshi natwo ni turazimvye. Kuvuga udusakoshi ako kaba gaciririza. Sakoshi nziza ubona ati ntiyo gusuzuguza 80. Urumva nayo nyene birazimvye. Naho nyene singombwa ngo uyironke no gusuka birazimvye nyene. Urumva kare hariho umuntu yagusukira ku mahera makeyi. Hariho nkibi bagira nyambara ivyo amarasta yakugirira kuri 20 canke 15, naho nyene ari umuhanyi ari umugenzi wawe. None nk'ubu unye ntavyo bujama bigihari ubu mukazi urayarekura 30 gusuka kare urumva 10 yanava hakorera akagusanga muhira. Ariko ubu unye baguhe n'umutaxivero ubu bakubwira ngo igitoro cyarazibura ahantu yagutwarira 3 bagutwarira igihumbi. Aba banyagihugu bagiriza abadandaza ko bikika mu kiza bakaduza ibiciro mu ntumbero yo kurondera inyungu y'umurengera. Abadandaza bo babyamirira kure, bavuga ko bashinga ibiciro bivanye n'ingene baranguye. Haronigira uko ishaka adandaza akaboga mu gisagara ca Bujumbura. Mbo akanyamasi ntukuva ko tuzimba ahubwo bivana n'ukuntu turangura, kuko nk'ubu inka sikirenga mu Burundi. Inka n'inki karurabona ko amafaranga y'amarundi twari hejuru y'abatanzania, twashobora kwimporta inka muri Tanzania zikaza mu Burundi. Mugano no musi ko ishiringi ryabo riri hejuru, ntibikunda ko dukura inka muri Tanzania ngo izino kuko ntitwoyakura amafaranga. Rero muri make nunce cyo bashara bitumye kubera ifaranga ryacu
rishikara kuba hasi paraporo y'irya bandi nk'ubu cyangwa tugurisha 26 umusoso 30. Abakiriya ntibashobora kuza kuko bahora baza kubera iyo ikintu ciyongeye kibeye kikaduga abakiriya barapunguka no kuvuga bahora gura ibiro 2 acagura ikiro kimwe bahora gura ibiro 5 akagura ibiro 3 kubera ko biba byaduzi beye ntibiva kuri twebwe bivana hariya turangurira ko twebwe twe tuzana inka twebwe dushika ahantu bita mu macuniro kuri abattoir muri make turarangura hama tukaza kudandaza rero turangura uko tuba twaranguye twisunga ko tuba twaranguye kugira ngo turonke ko dudandaza hariya batudugirije ibena kutugeza kuduza n'ikiro nk'ubu ku macuniro inka dufata ku 24 na déplacement rimwe ishika ku kibanza kuri 24000 urumva gurishe 26000 iyo 2000 barimo amahera y'ikibanza naho uvyumva no kuntu ushaka kuba n'abadandaza ibifungurwa bitoto bikunze gukenerwa cyane mu gihe cy'imisi mikuru bunga muri iryo akarorero ni Priska Hakizimana na ADASANZWE bavuga ko batariko bararonka abakiriya nk'uko vyagenda mu myaka iheze ntibaza je nk'ubu ndafise ibyashara bimaze ku imisi 3 kuva kuwa mbere ntaradandaza ntarabona n'abakiriya ngo dupfe nibeye rero ntabakiriye ubu bisukira gusuma batubwira ngo ibintu birazimbye ngo ahubwo ngo ntitugurisha ku minzane natwe ku minzane tugurishije tugasanga duherayo nayo amahera waranguye ca kintu ntuyaronka dusha duhita kubabwira ati nta kundi n'umugende nimwashaka muzogaruka mu dushore twebwe nk'ikiro cy'ibiharage tugurisha 7,000 kiro cy'ubushaza nibyo byazimbye nyene bivanye ingera n'ingene babishikana bizimbye kubera izimvongera z'ibitoro tubugurisha amahera menshi 18 ku kiro bindi tugurisha neza ikiro cy'igitoke ni 2500 ibitunguru nyene ni beyi 3500 4000 mu bisanzwe tubayeho mu buzima nyene bwo kwisuma mu ngaha nyene kuko nta kandi kazi dufise iyo uje umunsi ukabura ariko ugenda wizeti nataha ndi muzima ejo hongera kumbere nzoro nka bizogenda neza sitwe tuzimbura umva ibintu biva mu mahingo atandukanye arabakubwiye ko bizimbira ku mamodoka ku bitoro abandi bakubwira ngo ntibirera urumva usanga ari hatari nk'ubu ubushaza n'imitende bwatanguye kumanuka ubushaza bwari bumaze iminsi ikiro kigurwa 30,000 ugasanga ugiye kuburangura ubirangura 29 canke 28 mugabo rero ubu ubushaza no kuri buri ku giciro ciza bukebuke mbwo ntiharaba cyane kwero bagiye kurangura kuri kotebu nk'umuso ko bugwa 15 ndumva amaze avuga ko 15 urumva ni menshi cyane urumva ucitugusha 16 ukongoka ku kiro igihumbi urumva nawe waranguje amara batari make yego hamiberage bitoto navyo byara ku 12 ubu biri ku 7,000 nene wumva ko igiciro mu bisanzwe cyatanga kumanuka bukebuke abategetsi mu mihinga itandukanye y'u Burundi bipfuriza abanyagihugu barongoye kororanirwa no guhimbaza neza imisi mikuru irangiza umwaka ariko babasaba kwirinda gusesagura umwe muri abo bategetsi ni Leopold Ndayisaba musitanteri wa komine Gihanga nuvuga ko ubu sinkakera kuko kera harabarabaranwa akaburegwa ubu siko bikimeze nuvuga ko bari twagiye turahimanura ko kizira gusesagura kuko umunsi mukuru ntiwoza ngo tusesagura mu ofisi ni byiza kunezerwa ariko utibagira ntuza gufata amadeni yo guhimbaza Noel ntuza gufata ideni yo guhimbaza bonana kuko ejo bizokugora kwishura inda uyibaza ico wayirarije ntibaza ico wayihaye na izo mpano tubaha kugira ngo ntibiyibagire mu bihe nk'ibi birangiza umwaka bamwe mu badandaza barikika mu kiza bakaduza ibiciro kugira baronke inyungu irenze urugero yamara inzego z'igihugu zisa n'izatanguye kubahasha muri izi ndwi zibiri ziheze ubunywero bwa babijana bwarugawe mu ntara zitandukanye bene bwo bagirizwa kudandaza ibinyobwa ku biciro bisumba ibyashinzwe na leta arakoze Jidasi hundi mpundu kuri icyo kiganiro cy'uburyo Noheli iri kwizihizwa mu Burundi ndetse nabo baganiriye bose ni nahangaha dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu nshimire abamfashije bose kugira ngo ikiganiro kibagereho kimeze neza Zabi ari kubanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi yabagezeho ameze neza Premier ku magenge na Sirake muhabwa nayo i Nairobi gende Prudence yumva kuri mwese Noheli nziza kandi mukomeze kugira umugoroba mwiza na hejo murararyana